Now, ndako ndavuga ubwoko bwo gutanga turiko turiga kandi nta gutanga gusa n'ukundi. Gutanga kose kurafise isura yako, kurafise icyo gusobanura mw'isi impwemu. Utanze ishikanwa birafise icyo bisobanura, utanze igira 10 birafise icyo bisobanura. No sema ko bifise icyo bisobanura, birafise nico bikora. Ishikanwa bifise icyo rikora mu buzima bw'umuntu, ego kandi igira 10 gifise icyo gikora bitandukanye n'ishikanwa rikora mu buzima bw'umuntu. Rero iyo uri kuratanga kimwe muri ivyo ukwiye kuba ufise gutahura kwiza. Nje gituma nafashe umwanya wose kubisigura kugira ngo kimwe cyose ukoze ugikora ufise gutahura. Ahantu je nakuriye sinzi mwebwe, nakuze mbona dutanga ibigira 10, mbona dutanga amashikanwa, mugabo sinigeze mbona umuntu hagara imbere ngo anyigishe neza ibijanye n'ikigira 10 canke n'ishikanwa. Nahora nimvira ningira gupfa gutanga gutyo nyene, mugabo nasanze mu ijambo ry'Imana hari umuco umuntu ashobora kumenya ivyo akora, akamenya nabikora kugira ngo bishoye kumuha umwimbu umeze neza. Rero uno munsi nagomba mvugane namwe ikindi kintu vraiment gikomeye, ubundi buryo bwo gutanga budasanzwe bwa gatatu. Nico nise wow, iyi mbuto irangyohera cyane, imbuto irangyohera cyane. Amen. Imbuto ya gatatu ngiye kwigisha yatandukanye gose n'izi zibiri maze kuvuga. Iya mbere ishikanwa ni kintu Imana atubwiye ngo uko muje mu nzu yanje muzokwame muzana ishikanwa. Igira 10 ni kintu Imana yanacho yategetse kavuga ngo muzane mu biko bwanje igira 10 gishitse. Mugabira ishikanwa ngiye kuvuga ni ishikanwa ry'abantu bagomba kwikira inzira mu buzima. Ni munyumvise. Amen. Ishikanwa ngiye kuvuga ni ishikanwa ri special kuntu. Ni ishikanwa ry'abantu biteguye guforsa imiryango mu buryo bwose bushoboka, n'abantu base guhagarikwa mu buzima. Ini ishikanwa itanga abantu batemera obstacle, batemera limite. Ni ishikanwa ribomora ama barriere, ni ishikanwa risenyura ama limite, ni ishikanwa ni imbuto. Iyo mbuto rero ni imbuto y'abantu mu buzima. Urabona mu buzima hari abantu barekuye, hari abantu by'ubuzima babirekuye, avuga ati okay, nzoronka ivyo nzoronka. Nimba Imana yanteguriye ibintu vyiza izobima, nimba Imana itabinteguriye naho nta kundi. Iyo ni imvugo y'abantu babaye découragé mu buzima, iyo ni imvugo y'abantu bataye ivyizigiro. Mugabo abantu bagifise ivyizigiro n'abantu bazi ngo peu importe ingene bisa imbere y'uwanje, Bibiliya imbwira ngo kuko nzi ivyiyumviro nkwiyumvirako ni ivyiyumviro vy'amahoro, kuko nzi umugambi nagize ku buzima bwawe n'umugambi w'amahoro, kugira ngo nk'ivyizigiro byo mwiherezo ryawe. N'abantu bapanze uko avuga ati nshoye kuba ndi mu bintu vraiment ndabiravye ntabwo ari sawa, mugabo ndabizi ko ntagenewe kuba muri ibi bintu. Bano Imana ife kubanza gutahura iki kintu, ubuzima bwose ubayeho si kubera ububayeho bice bisigura ko ari bw'Imana yaguteguriye. Umuntu ashoye kuba ubuzima butandukanye gose n'ubw'Imana yamuteguriye. Umuntu ashoye guhagarara mu kibanza atabwizwa guhagararamwe akakimaramwe imyaka 10. Umuntu arashoboye gukora ibintu bitariko biratanga umwimbi Imana yashaka ko uwo muntu agira. Umuntu arashoye kuba muri situation atari Imana yayiteguye. Ndagomba kubanza kubakura mu gitigiri cy'abantu bavuga ngo ibintu byose biba Imana ibibona, ataci bikoze ko yabishaze ko bimbako. Imana abantu biyumvira gutyo biyumvira nabi cyane. Bibiliya ivuga ngo mugwanye wa mubi na azogira iki? Azobahunga. Vyumvikana ngo urashoye kubura ahantu muri situation kanaka, Imana izi ko atari wabwizwa kubamwo, hama ikakubwira ngo gerageza wicira inzira, gwana, koresha ubushobozi naguhaye, sohoka muri ivyo bintu. Rero si kubera ubayeho kubayeho bisigura kuri mu mugambi w'Imana, si kubera umeze uko umeze bisigura ko ariko wabwizwa kumera, si kubera ivyakubaye ko vyabaye bisigura ko vyategezwa kukubako. Harashoye kukubako ibintu bitategezwa kubako,
urashobora kwisanga uhagaze ahantu utategerezwa guhagarara, urashobora kwisanga mu bintu utategerezwa kubamo. Alors igihe rero wisanze mu bintu nk'ivyo, ikintu cya mbere kideclenche gitangaza, ikintu cya mbere gica inzira, ikintu cya mbere gituma umuntu asohoka muri ivyo bintu ni ukwanka aho hantu hagaze. Ndasubiramo, très important. Ikintu wakiriye, ingwara wakiriye ntizokuvako. Uzoshaka gusengerwa n'abakozi b'Imana bo kwisi yose, ingwara wamaze kwakira nk'iyawe ntizopfa kuvuyeko. Ubukene wakiriye nk'ubukene bwawe ntibuzokuvako. Icyaha wakiriye nk'icyaha cyawe ntikizopfa kikuvuyeko. Inzira wakiriye cyangwa situation wamaze kwakira nk'uko umenga ni iwawe ntibizopfa biheze mu buzima bwawe. Hari ikintu Bibiliya yita kwinamura mu mutima. Hari ikintu Bibiliya yita kwinamura. Kwinamura ni ugufata ingingo ruhasha yo gusohoka mu bintu, ukavuga ngo ingufu bizosaba nzozitanga, ikimazi bizosaba nzogitanga, ikintu cyose bizosaba ndi prêt kugitanga, mbwirizwa gusohoka muri ibi bintu. Alors bari Imana mwumve ko Imana yiteguye gukorana n'abantu biteguye naho byo mviriza. Ku Mana irakunda umuntu ahaguruka agapfuma temba, hama yatemba gaswa akavyuka agagwa. Imana ikomeza abantu bameze gutyo. Haleluya. Imana irakunda umuntu yotangura ibintu agahomba akajiswa agatangura ibindi. Mugabo akaguma avuga ati negezwa kugwana n'ubu bukene gushika ndabuhejeje, negezwa kugwana n'iyi situation gushika ivuye mu buzima bwanje. Mugabo Imana ntiyigera ikorana n'abantu bahevye. Sinzi ko mwibuka, hari umugore umwe anyespira muri Bibiliya. Yesu aje kuri Yesu amubwira ati nkorera igitangaza. Yesu amubwira ati wowe urakabwa, ati ibiri kurasaba vyagenewe abantu. Acamubwira ati nta kibazo, sinasi ivyo mbwiye n'ukuri ndiko. Atari ko akabwa kararikuriye basi kujya ivyakorotse hasi. Yesu ati vuko kwizera k'uyu muntu ndamudekuraje yaranga kwa dekuraje, ndamwanki yaranga ko bihera, ndahejeje situation yaranga kwihera, aguma rondera utuntu amusigura gushika Yesu ati bavyumve ko uwo muntu yakira igitangaza cyo. Alors mu buzima nshuti yanje, sinzi intambara urwana nazo, sinzi aho uhagaze, sinzi ibiba mu buzima bwawe. Mugabo iconzi kimwe nuko umuntu yizeye gusohoka arasohoka. Imvura ntita ku bantu bose, ibigeregezo ntibirengana ku bantu bose, biyengana ku bantu bari determine ko birengana. Hari ikintu bita kwinamura mu mutima, ufata ingingo mu mutima wawe ukavuga ati ibi bintu ifo kubihera. Amen. Amen. Ati basa none umenya gute ko ivyo bintu no hangana navyo canke no bireka bikaba bitaguhaye amahoro mu mutima, ukaba rega impemu yacu ni itara yuhoraho. Ahantu hose uhagaze utabyizwa kuba uhagaze, impemu yawe irabizi, iravyumva kuri mu kibanza utabyizwa kubamo. Ivyo bintu bikuderanja si vyiwawe. Amen. Ivyo bintu wumva ko naho ndabifashe fatira ibintu bitari vy'uwandi si vy'uwawe nyene, uvyumva he mu mpemu yawe. Okay, reka tugende dusoma. Abantu biteguye bambwira amen. Rero ngomba kuvugana na sorte y'abantu bameze gutyo, abantu bumva bari ready gusenyura ibikwiye gusenyuka, ucinzira ahantu hose maka baharonka inzira. Haleluya. Okay, mwandike gutya. Mwandike guta imbuto yo kwizera. Imbuto yo kwizera. Ubu nundi buryo bwo gutanga bwitwa imbuto yo kwizera. Seed of faith. Seed of faith. Imbuto yo kwizera. Wow. Ndakunda imbuto gose. Imbuto yo kwizera. Merci. Gira mugenzi ati imbuto yo kwizera.
vuga cyane ati imbuto yo kwizera. Yes, imbuto yo kwizera. Imbuto yo kwizera igira ama characteristic canke ibiranga. Andika ibiranga imbuto yo kwizera. Ama characteristic imbuto yo kwizera. Number 1. D'abord imbuto yo kwizera ni iki? Mbere ko mvuga ama characteristic, imbuto yo kwizera ni iki? Imbuto yo kwizera ni imbuto utanga witeze ikindi. N'amafaranga utanga canke n'ikintu utanga witeze ikindi. Nico gituma yita imbuto yo kwizera. Aka kantu karakomeye ntukarengane. Ni ikintu utanze kuko wizeye ikindi. Ndashoboye gutanga icyo mfise nizeye kwimbura icyo nafise. Cyo bita imbuto yo kwizera. Ndashoboye gutanga ivyo mfise kugira ndonke ivyo nafise. Cyo bita imbuto yo kwizera. Reka mvuge characteristics zitatu z'imbuto yo kwizera cyangwa ibiranga bitatu imbuto yo kwizera. Icambere, imbuto yo kwizera ifise capacité yo gupfa ikazuka. Imbuto ifise capacité yo gupfa hama ikazuka. D'ailleurs, imbuto zose niko zimeze. Somera Yohana 12:24. Yohana 12:24. Yohana 12:24 havuga ngo nukuri ndababwire. Nukuri ndababwire. Iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu. Ngo gapfe. Banza guhagarikira aho nyine. Nikagira iki? Ngo gapfe kaguma ari konyene. Kaguma ko kari konyene. Principe ya mbere ngomba kuyikura ngaha. Mwumvirize iki ni kintu iyi principe ariko baravuga ngaha bari kubavuga paraporo y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndaza kubigarukako. Mugabo mwumvirize icyumviro bariko baradushikiriza. Ningene imbuto ivyara bijya vyamwa mubona. Ngo imeze gute? Gadufate ko no bafise nk'iyi imbuto ndayita imbuto y'ikigori. Imbuto y'ikigori. Kugira imbuto ivyara izindi imbuto, ikintu cyambere nukwipfa hama ikazuka. Bisigura iki? Ikintu cyambere ifo kironka umurima hama gategwa. Gutegwa bisigura ngo ndayitoye ndayishize mu ivu kandi ivugiza. Hama ndayishize mu ivugiza. Ikintu cyambere iba n'icishoka inaga. N'icishoka igaragaza ivyamwa. Ikintu cyambere kiba hariya mu kuzimu irapfa. Amen. Kijya kigori uteye sico kizovamwe ibindi bigori. Reka ndabivuga intukuntu. Nico kizovamwe ibindi bigori mugabo si cyakindi kigwije mu buryo bwuko nico kigarutse. Ahubwo ugiteye kirapfa hama gipfuye kikazukamwo ikindi. Kikazukamwo kijya kigori cy'amababi hama ukabona cyagori cy'amababi kiramye ibindi bigori hama inyuma ya byose ukabona havuyemo ibindi bigori byinshi. Mugabe ikintu cyambere imbuto uyitanze imbuto irapfa bisigura iki? Iragenda. Ubona umenye imeze nk'ipfuye. Umuntu wese atanze imbuto hariho sentiment dusangiye twese. Pempota wo bugeze kutanga. Utanze wumva umenga urapfuye. Kubera iki? Iyi mbuto yo kwizera ni imbuto igamije kuguha ikintu utarufise. Ni imbuto urekuye wishituye inyama. Reka nkoreshe iryo jambo. Ni imbuto urekuye bigoranye mugabo kubw'urukundo ukunze ikindi kintu kanaka usemo gutanga icyo warufise kugira uzokwimbura icyo udafise. Amen. Ibi nivyo vyabaye kuri Yesu. Bibiliya itubwira ngo iyi principe Imana niyitahura kudusumbya. Bibiliya itubwira ngo
kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Muri Yohana 1:12 nabaje batubwira ngo abamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mu Baheburayo bakatubwira ngo Yesu yari umwana w'ikinege w'Imana. Umviriza ibintu bitatu byose ndabifatanya. Yesu biritubwira ngo ni jambo w'Imana. Uhereye ubwa mbere na mbere yamanye n'Imana. Mugabo yari kinege, yari umwana w'Imana w'ikinege. Muga Imana muri yo yari ipfuza abandi bana. Yaragomba apana gusa umwana umwe w'ikinege. Yashaka abandi bana. Muga rabi ivyo yagize. Yaciye ifata umwana wayo Yesu Kristo iramutanga. Iki gicapo batweretse ngaha ni gicapo gifatanye no gupfa kwa Yesu. Nukuri ndababwire iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma uko kari konyene, ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Igihe Imana yashaka abandi bana yatoye uwo yari ifise iramutanga. Igihe Imana yashaka ko we ubaho ukitwa umwana w'Imana yari ifise umwana umwe w'ikinege yitwa Yesu Kristo iramutanga. Igihe Imana yagushaka wewe yatanze icyo yari ifise umwana w'ikinege. Muga inyuma yo gutanga Yesu Bibiliya itubwira ngo uwo yatanzwe yitwa Yesu yaciye acika imfura muri bene se benshi. Imfura bisigura ngo nuwatanguriye abandi mugabo inyuma yiwe hari abandi. Mumbwire amen. Nkamwe aba bantu bose ndabise abana bavukana. Hama uyu nkamwita ifura bisigura ngo niwe yatanguye kugaragara imbere yuko aba bose bagaragara. Niwe yatanguye kuvuka imbere yuko aba bose bavuka. Alors yitubwira ngo Imana yari ifise Kristo, yari ifise Yesu Kristo nk'umwana wayo, mugabitanga Yesu kugira indonke kugira nawe kuronke. Uno munsi witwa umwana w'Imana kubera hari urubuto rwatanzwe. Amen. Witwa umwana w'Imana kubera hari imbuto Imana yatanze yitwa Kristo. Muri iyo mbuto hacyasokokamo wewe jewe n'uwundi. Iyo abo hacavuka urundi rungano rwitwa abana b'Imana nga kubera y'icyatanzwe. Nshuti yanjye ndagomba kubwira ko hariho ubushobozi bwo gutanga imbuto yo kwizera uzi kizova muri yo. Nivyo ngomba kukwigisha no munsi. Alors caractéristique ya mbere y'imbuto nuko irapfa. Twese dusanga ikintu kimwe. Igihe cyose utanze imbuto yo kwizera umera nk'umuntu apfuye. Uhitanga nkaho umenga ndapfuye, mugabo muri iyo mbuto nyene harimo ubushobozi bwo kugusama no kukubeshaho. Reka mvuge caractéristique ya kabiri kubera umwanya. Ikiranga imbuto yo kwizera cya kabiri nuko imbuto yo kwizera ifise capacité yo kwigwiza. Irimo ubushobozi bwa multiplication. Imbuto nta mbuto nimwe ndabona itegwa hama yeze ngo haze ikintu kimwe. Nk'akarorero ikigori kiratewe sindabona ikigori cyama urutete rumwe. Hatega urutete rumwe hakavamwo imifuko. Hatega urutete rumwe hakavamwo intete nyinshi. Kubera iki? Ni kubera ko mu mbuto imbuto ifise capacité yo kwigwiza. Mga kwigwiza muri ya identité yayo nyene. Iyi mbuto itewe hamika vyari vyamwa. Izo vyari vyamwa vyinshi ariko kandi bisa nayo. Alors imbuto yo kwizera irimo ubushobozi bwo kwigwiza bwo kugwiza ibisa na ya yindi nyene. Caractéristique ya gatatu, imbuto yo kwizera iricira inzira. Imbuto ingene zimeze. Imbuto ifise ubushobozi bwo kwicira inzira kuva ikivuka, kuva igitangwa. Akarorero urabona utoye ya mbuto yanje y'ikigori ndayiteye mu ivu, igiye mu ivu. Kugira izove mu ivu sinzoyifasha. Harabaremye bari ngaha. Imbuto wateye uyiteye
womenga urayifuriye, womenga urayisha urayihejeje. Mugabo kugira izozuke, kugira izove aho hantu, si ibyo wewe ugira. Muri yo harimo capacity yo kwicira inzira kugira ngo ishobore gutanga ibiri muri yo. Amen. Nico gituma sinzi ko murabona nk'imbuto y'ibiti bimwe bimwe bikomeye binini binini, iyo ufashe ukabitera, mfate nk'igiti cy'umwembe ukagitera haruhande y'inzu, mfate ko ari inzu ukacitera ngaha, bari Imana ifise ubushobozi bwo kwiganza kuvyuka ahantu, ariko kandi ibintu byose biri ngaho bishobora kuyibera obstacle, bishobora kuyizibira. Igendera binyiganza buhoro 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 buhoro, vuba cyane uzobona inzu itangwa kwata imigaga, vuba cyane uzobona ibomoka, kubera ko imbuto iriteguye kugwanya ikintu cyose kigomba kuyibuza kuba ikibwirizwa kuba. Haleluya. Alors ukunyene ndiko ndageranya imbuto y'umubiri n'imbuto y'imwemu, ibinyene by'umubiri ndiko navuga niko n'ivy'imwemu bimeze. Imbuto yo kwizera niko ikora. Imbuto umuntu ayimenye ibanga ryayo hama kayitera, nababwiye ni imbuto iterwa uyiteye afise icyo yizeye gishoye gusa nico cyangwa shaka ikindi gisukundi kuntu. Iyo mbuto ifise ubushobozi bwa mbere bwo gupfa hama ikazuka, ariko kandi ifise ubushobozi bwo kuvyara ibisa nayo canke vyinshi, ariko kandi ifise n'ubushobozi bwo kwicira inzira peu importe ibintu vyo izibira. Bani Imana nagomba ndakubwire ngo mu buzima hakaba hari ibintu wabuze umuntu agucira inzira. Nagenda kubwira ikindi kintu gishoye kugucira inzira cyitwa imbuto yo kwizera. Ukaba mu buzima waragerageje ibintu kugira wisanga ahantu kanaka hama bikanka, ngenda kubwira indi faso yo gucira inzira. Imbuto yo kwizera ifise capacity yo kukwinjiza ahantu ata muntu numwe yo kwinjizayo. Imbuto yo kwizera yo gukura kuri stade imwe ikagutwara ku yindi stade. Imbuto yo kwizera ifise ubushobozi bwo kugwanya ikintu cyose cyo guhagarika kugira ngo ntiwisanga aho Imana ishaka ko wisanga. Rero ndashaka usere sentire tujyana ndakwigisha. Bana biteguye mumbwire amen. Okay, reka ndababwira ingene imbuto yavutse. Nagize amarecherche kugira menye imbuto yavutse ryari, ninde muntu wa mbere yatangwe bishirwa ibijanye n'imbuto. Amen. Kahise katubwira umutama wo muri Amerika. Umutama wo muri Amerika n'umutama yari umurimyi arima ingano, akarima ibigori, akarima n'izindi mbuto. Hama umutama yari amaze imyaka myinshi cyane, ariko araforsa ubutunzi bwiwe, arondera ingene yo kwicira inzira, ingene yo duga financièrement. Hama mugabo vraiment biranka ntiyari arashika ku marezo itango yagomba. Hama umunsi umwe yicaye ahantu hababaye, ariko arimvira ati Mana none je nzokora iki kugira ngo ubutunzi bwanje buzamuke. Afite Imana narasenze, narisonzesheje, naragize ibi, hasigaye iki nokora? Ariko ari muri iyo situation imeze gutyo. Ndakunda Imana iri prêt kwishura umuntu wese ari ready kwicira inzira. Umuntu yiteguye kugwana n'ikintu, Imana nari yiteguye kumugwanira. Uwo mutama yicaye ahantu, iyo nkuru itubwira ngo yari afise amadolari amajana 4 imbere n'inyuma, yari afise amadolari amajana 4. Hama imbere yiwe hari imifuko mikenyi y'ibigori yimbuye iri ngaho. Hama ariko araharuye amadolari yiyumvira, yumva ariko arabaza Imana none nokora iki ko ibintu bimeze gutya, byo genda gute? Inyuma y'ivyo nkemu yera acara mugendera, acamubwira ati kugira uronke ijya mifuko y'ibigori rihajya n'ingano wakoze iki? Nk'umurimyi ati ndabizi, ati natoye ibikenye nanifise ndabibiba. Ati amamejeje kubibiba biranaga birimbuka birera, hama bivamwe ibindi bigori ndagenda ndimbura, voilà ivyo nivyo byavuyemo. Ate
ati ivyo nyene vyabaye ku bigori nivyo vyoba kuri ayo mafaranga ufise. Ati bijya bigori wari urekuye kuvyita ivyo kurya ukabijya bigahera, mugabo uhitamo kuvyita imbuto urabibiba, raba icyo vyavuyemo. Ati nimba ukene guhindura amafinance yawe, ati hari icyo ukora nturindire. Ati nokora iki? Ati biroroshe, fata ayo mafinance ufise yita imbuto, hama ugende uyabibe, hama ni wayabiba uce witega ko azokwimbuka ari menshi. Biramugora kwizera gato. Mwemera mubya ati none izo mbuto igihe wazitera mu kuzimu ni wowe watumye zera? Ateka. Ati none ndi yatumye zera? Ati ni Imana. Ati Imana yatumye izo mbuto zera, niyo yotuma nayo mafaranga acika imbuto kandi akera. Acha yumva arabaye convaincre ati kandi nivyo kweri Imana niyo yatumye imbuto zanje zama. Tije narateye gusa mbwa ni Imana yazikujije niyo yatumye zama. Ati rero numva ivyo Imana ibyenda bitahuye. Ateka amafaranga ndayita imbuto hama ndayabibi. Acha tora ya mafaranga. Mugace banza kubaza mwemera ati none ko ibigori nabibivye mu murima narimye, aya mafaranga nayo ndayabiba he? Yarasigaye ikibazo cyo kumenya ngo none aya mafaranga nayo abibwahe. Okay, acaramenya mwemera aramwongorera amubwira ati burya imirima ibibwamo amafaranga ni myinshi. Ati niyi? Ati cyambere, ati urabona urya muko hari umukozi w'Imana muri icyo gihe karakora cyane yitwa Oral Robert. Avuga ati uriya ari umukozi w'Imana mu gisagara, umukozi w'Imana karakora kose bikorana ibindi byinshi. Avuga ati tura mu finance mugira umurima, urya mukozi w'Imana mugira umurima, twara mu finance ugenda ubiwe muri we. Ati hama ikindi gihe naho ati uzorondere mwene data umwita umurima umubiyemwe amafinance. Ati hama ikindi gihe naco ati uzotora ishengero ugita umurima uribiyemwe amafinance. Acha vangaho atawe ico kintu, acha tura ya mafinance yiwe, acha yita imbuto. Acha rirukanga no kuri wa mukozi w'Imana amubwira ati mukozi w'Imana nje kubiba. Iyo terume kubiba niho yavuye, ntiyari bwigera ivugwa mu mubiri wa Kristo. Hama avuze ati nje kubiba, umukozi w'Imana atangara ati uje kubiba bisigura iki kubiba? Ati mwe muye nasiguriye kubiba icarico. Ati je ndi umurimyi, yambwiye ngo uko mbiba ibigori bikazana ibindi bigori niko showe kubiba aya madolari make y'ifisi akazuzana andi madolari. Yamukozi w'Imana nawe nyene yumva niryo ryambere yumvise terume nkiyo. Fati okay sawa yabibe. Acha atura ya mafinance yiwe arayabiba, amara musengera, acha arafata umwanya aramushimira. Ariko aramushimira nyamutama aramubwira ati ege acushimira. Ati kuko ni jewe nungutse, Imana yambwiye ko mbivye nzokwimbura yandi asumbaye. Yamukozi w'Imana aratangazwa no kwizera ko mutama, aramurekura umutama aragenda. Hamagiye kahise katubwira ko uwo mugabo yabaye mu partenaire muri iyo ministeri y'uwo mukozi w'Imana imyaka myinshi, abo mu partenaire wa mbere atwara agashime ka mbere, kubera ivyo nyene vy'uburinyi bwiwe vyaragiye mu mugisha mu byo budasanzwe. Araronka amadolari menshi cyane arengeye yayandi amajana ne yabiba. Kubera iki? Ukwizera yafise. Mugabo umukozi w'Imana cyavuga ati no sinoherezwa, reka ndondere kumenya bibliquement ibi bintu adize bisobanurike. Niko gutangura aja rero mu vyanditswe, atangura kwiga ngene Imana ivuga ngo kubiba no kwimbura isi kiriho bizokwamaho. Ati kumbe yaterume wa mutama yambwira iriyo muri Bibiliya hari ikintu bita kubiba, akaba n'ikindi kintu bita kwimbura. Hama atangura gusoma ivyandiko bimwe bimwe bigenda bimukonvenka gushikashika kuri uyu murongo. Ati ega natahuye ko umuntu wa mbere atahuri principe si uyu mutama, umuntu atahuri principe ni Imana. Ati kuko Imana yarigeze kubifisa umwana umwe w'ikinege, hama yipfuza kuronka abandi bana benshi, ikifata uwo yari ifise iramubiba, hama imubivye inyuma yiwe havuka abandi bana benshi, gushika n'uno munsi baracyavuka. Uwo mukozi w'Imana acha yakirishurirwa rivuye kuri uwo mutama, acha kwiragizwe message mu isi yose mu muri wa Kristo. Uno munsi umuntu wese urumva avuga ngo kubiba aniho vyavuye ku mutama, pana mu pastor ku mutama yari yicariye ahantu yuzuye mwemu yera senga, mugabo bukene mukubise. Mugo munsi w'Imana imwigisha ngo ivyo wo vyita imbuto,
hama ukabiba ufise ukwizera, ukabiba imbuto ukwizera, hama ivyo ufise bikazokwigwiza. Aca arabitangura, hama uwo mukozi w'Imana bikoreko aca bigira inyigisho afatiye kuri Bibiliya. Alors uno munsi natwe twavuye dutahura yuko kubiba no kwimbura isi bikiyari bizokwama bibandanya gushika isi umusi azobikihari gushika ijuru itazoba rikihari. Rero uno munsi nagomba ko gutahura gushinga imizi hano hantu, nagomba gutahura kube hagati yacu, iri shikanwa ribe hagati yacu, kibi kintu dukora. Alors reka tujyane mu musiguzi sheke ibindi vyimvira. Umusiguzi 19. Musiguzi 19 avuga ngo uwimba amabuye azomukomeretsa kandi usatura ibiti bimushira mwirinde. Ivyo biti bimushira mwirinde. Incabiti iyifushe uri kusoma soma kuri 19 pas 19. Amazimano azimanirwa gutera akanyamuneza. Amazimano agira iki? Azimanirwa gutera akanyamuneza. Azimanirwa gutera akanyamuneza. Kandi vino inezereza umushaha. Ariko amahera nibimari vya vyose. Kanda usoma umurongo muri message, muri Bibiliya yitwa The Message, nashize mu Kirundi. Nafashe ivyo bavuze muri The Message ndabishira mu Kirundi. Reka ndabwinge navuga abango abantu bategura ibirori kugira banezererwe. Vino ituma abantu bagubwa neza, ariko amahera niyo fasha mu gukemura ibikenewe vyinshi mu buzima. Amen. Bani mana, reka ndakabwire ibanga ritonyi ry'amafaranga. Amafaranga Bibiliya tubwiye teme ivuga ngo nibimari vya vyose. Alors ijambo avuga ngo ibimari vya vyose bisigura ngo amafaranga reponda kuri vyose. Mugabo uvuze ngo reponda kuri vyose, ifo kameme yuko nshirawe equilibre kuri umuntu avyumva. Kuko ari umuntu asoma umurongo acavuga ati amafaranga havuye Imana atahubwo birabangabanganwa birangana. Ati Imana yonyene niyo ishoboye vyose, ati n'amafaranga nashoboye vyose. No. Amafaranga ni meza kandi biriva ngo nibimari vya vyose. Nakunze ingene babivuze muri Bibiliya. Bavuze ngo afasha mu gukemura ibikenewe vyinshi mu buzima. Amen. Amafaranga ashoboye kugufasha akaguhereza ibintu bifatanye n'umubiri. Muga amafaranga niyo guha ibintu bifatanye n'imwemu. Umuntu imbere yuko aba umubiri ni mwemu, imbere yuko agira umushaha ni mwemu. Amafaranga arashoboye kugira impact cyane nini cyane mu mubiri. Ukeneye inzu yo guha inzu, ukeneye akazi rimwe rimwe aragatanga, ukeneye mvuga iki imodoka yo guha imodoka, ukeneye kuvoyaja ufise amafinance. Mbwa ya mabezo yose ari karishura na mabezo afatanye n'umubiri. Mbwa ari hana amafinance adashika. Hari kintu amafinance atoguha. Amafinance nashoboye kuguha agakiza. Amafaranga nashoboye kuguha amahoro. Amafaranga nashoboye kuguha ingeso nziza. Amafaranga nashoboye kuguhindura. Nashoboye guhindura karakteri yawe. Amafaranga ari anashika akananigwa niyinjire. Aho yadashika hashika ijambo. Amen. Amafaranga niyo guha umunezero. Amafaranga niyo guha amahoro. Hari ugezo kw'amahoro amafaranga adashoboye kuguha. Hari ugezo k'umunezero amafaranga adashoboye kuguha. Mugabo ivyo amafaranga adashoboye kuguha, Imana ishimwe, ijambo ry'Uhoraho riyashoboye kuguha ivyo bintu. Mwemu yera ashoboye kukwinjiza aho hantu. Mugabo reka mvuge gatoye kuvyo bavuze. Bavuze ngo amafinance cyangwa amafaranga n'ibimari vya vyose. Bishigura iki? Ayo mafaranga ashoboye kwishura amabezwe menshi mu buzima bw'umuntu. Murashoboye kwiga akeneye amafaranga, ashobora kugira mariage akeneye amafaranga, ashobora kugira iki vyose akeneye amafaranga. Mugabo rero ayo mafaranga uko nyene yishura vyose vyumvikana ngo amafaranga mu ijambo rimwe. Amafaranga ni imodoka, amafaranga ni inzu, amafaranga na kazi, amafaranga. Alors amafaranga rero ntagira izina kirese ico uyise.
unyumvirize kubera mfisano ngomba kutucyana. Amafaranga ntagira izina kiretse izina uyahaye. Icyo uyise inzu arayi angana n'inzu acika inzu. Uyise itongo acika itongo. Mani majambo avamwe itongo. Uyise intebe, uyise minevare acika minevare. Mugabo uko nyene ari bimari vya vyose. None yitwa izina niki? Yitwa izina n'ukwizera kwawe. Ingene uyabonye iki cyuyita ukwizera ushize kuri yo acacika ico. Amen. Akaga principe aka niko ngomba kudusokoramo. Amafinance buryo afise gutya urashoye kuyaba gutya ukacuyita imbuto, cyangwa ukayaba gutya ukayita ivyo kurya, cyangwa ukayaba gutya ukayita investissement, cyangwa ukayaba gutya ukayita ikintu kanaka. Mugabo amafinance azofata iforoma uya ahawe n'ivyiyumviro vyawe cyangwa n'ingere wowe uyabonye. Rero muri ibi byo kwizera amafaranga azofata iforoma y'ukwizera kwawe. Kubera iki yitwa imbuto yo kwizera? Ni kubera ni n'amafaranga wahisemo kwizerera ikintu. Uko nyine amafaranga mu biboneka ashoye kugura iki, niko n'amafaranga mu bitaboneka ashoye kugura ikintu. Mugabo amafaranga ashizwe ku kwizera. Amen. Amafaranga yongewe ku kwizera. Mwisi nkemu arashoboye kugura ikintu kanaka. Mu yandi majambo urashoboye gutora amafaranga hama ukayita ikintu. Hama uko kwizera ushize kuri ayo mafaranga kurafise capacité yo kuzana ubushobozi bwo kugira ngo ayo mafaranga azana ico kintu wizereye ku mugaragaro. Ndabakaroro gasanzwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Vuga ati amafaranga nibimari vya vyose. Cyane vuga ati amafaranga nibimari vya vyose. Ariko jewe ariko avuga ngo bimari vya vyose nibaze ko nasiguye mwavyumvise. Tubivuze neza amafaranga ashoboye kwishura ibintu byinshi bifatanye n'umubiri kandi apana vyose. Kuko arashoboye kugwara mbere akagwara umubiri, mbwa amafaranga ntashoboye gukiza. Imwa mwabibonye. Rero nakunze ingene bayivuze muri message bavuze ngo ashoboye kwishura ibibazo byinshi by'ubuzima bw'umuntu. Ibibazo byinshi pa vyose byinshi. Haleluya. Okay. Ati pastor none neza ushaka ko tuja he? Nyumviriza neza ntega amatwi. Tujane dusome undi murongo umwe. Luka 6:37. 37 yavuga ngo kandi ntimugahinyurire mu mitima yanyu. Mwumvirize kandi ntimugahinyurire mu mitima yanyu. Uhinyura muravyumva? Ntimugahinyure mu mitima yanyu. Namwe mukazohinyugwa. Namwe mukazohinyugwa. Nimukengerera abantu mu mitima kuko namwe muzokengerwa. Kandi mwumvirize principe. Banzo ndeye pastor. Mwumvirize principe. Avuze ngo uhinyuriye umuntu mu mutima ni imbuto bivye ejo bazoguhinyura nawe. Kubera icyo bivye ubwizwa kuzocimbura ejo. Uhinyuriye umuntu mu mutima get ready ejo uzohinyurwa n'abantu benshi. Kandi imbuto imeze kwa kundi nyene babwira ishoye kuvyara ibingana kwa kundi ishoye kuvyara ibisana vya bindi nyene mugabo vyinshi. Ishoye kuvyara ibingana vya bindi. Mwijambo rimwe uhinyuye abantu babiri witege 200 bazoguhinyura wewe. Bandanye. Kandi ntimugatsindishe namwe mukazotsindishwa. Mviriza kaga principe nyene. Utsindishije umuntu. Umenye ngo ni imbuto mbivye nzotsindishwa. Ushobora kubigirira umuntu umwe mbwa abantu benshi cyane bazohaguruka. Imbuto ifise ubushobozi. Imbuto ishoye guhagurutsa, imbuto wabivye ishoye guhagurutsa abantu utazi mutegeze mugiranira affaire nimwe bagahaguruka kugufightinga cyangwa bagahaguruka kukugira faveur. Kubera iki? Kubera igihe cyose uhinyuye umuntu abandi bantu se ubabwiye ngo mumpinyure, iyo mbuto wabivye nigenda ikababwiye ati hinyura ujya muntu. Ubatsindishije nta muntu makeneye gusindwa. Mugabo uzokwisanga ahantu ugendana na ya mbuto yawe n'ubushobozi bwayo. Uce wisanga ahantu hamasha abantu bace bumva umega bo gutsindisha.
kubera iki biyumvise uko ni kubera ari imbuto wabivye mu buzima bwawe uratsindisha umuntu kanaka hama iyo mbuto ubivye enjour uzoyimbura imbere kanaka ahantu kanaka abantu bazokwiyumva batokugurura umuryango bo gutsindisha kubera umunsi umwe wigeze kubibiba utazi. Mumbwire amen. Aha mwumve bano Imana kandi ngomba murabo ubushobozi bw'imbuto. Imbuto uyirivye aho uzoyimburira ntaho uzi kandi n'abantu iyo mbuto izokoresha kugira wimbure ntabushoboye kumenya. Irafise ingene bamobiliza, irafise ingene izobibumvisha ati sindisha uda muntu, irafise ingene izobibumvisha ati tetereza uwo muntu, irafise no kunizobibumvisha ati ugurira umuryango uwo muntu kubera imbuto wabivye umunsi umwe. Amen. Ngeze ngaha nama nankuraje abantu igihe cyose uronse akajya gukora icyiza gikore kandi ucita imbuto. Ntuzi ejo hari abantu twarezwe n'abantu tutazi kubera abavyeyi bacu. Hari abantu twugurura imiryango n'abantu tutazi kubera abagafre babagiriye neza. Imbuto ifise capacité yo kumobiliza abantu tanazi. Abo nuko gusa hoho banakuzi. Hari abantu batazokumenya mugabo bazomenyana n'imbuto wabivye. Hama iba convaincre baje muri discussion ibabwiye ati umuntu akwiye kugirirwa neza. Babaza ati kubera iki yarabivye imbuto umunsi umwe. Iyo mbuto ni iraba convaincre. Bandanye uwo murongo. Mubohore namwe muzobohogwa. Ibaze ntuzi ugafata ukabohora umuntu hama uwo muntu ubohoye enjour ntuza uzoshika nawe ubohwe mugabe iyo mbuto izokuvugira ikubohore. Ndikunda gomba kubumvisha ko ufashe imbuto ukayishira ku kwizera hamukabiba niwe izokige wimvira n'umunsi umwe ngo biheranye ngaho. Dawidi yavuze ngo ndakuze ndashaje mugabo sinigeze mbona umugororotsi yahebwe cyangwa uruvyaro rwe rusegereza ivyo kurya. Nibisigura ngo numugororotsi gusa kubera ubugororotsi n'umuntu yagendanye n'Imana. Nicyo bisigura Dawidi yakavuga n'umuntu yagendanye n'Imana agenda akora ama principe yayo biriyoganiza ku buryo sujya mwana ujya mugororotsi azovuga ngo ngirira neza papa yari umuntu mwiza. Oya, imbuto se we yagiye arabiba, ineza se we yagiye aragira izogenda imobiliza abantu ikonvenga imitima y'abantu gushikaho bumva uyu muntu akwiye kugirirwa neza. Ndabaha akarorero. Umunsi umwe Dawidi arima. Dawidi yimye Sauli, mwese murazi ko Dawidi yimye Sauli apfuye apfana n'inshuti yiwe yitwa Yonatani. Apfuye Sauli arapfa ku buryo uruvyaro Sauli yapfuye urupfu rubi. Ndakwifuje kutazopfa urupfu rwa Sauli. Wari kumbwira amen. Ega Sauli yarapfuye ku buryo Dawidi abaza ntagasigarira ko munzu. Uribaza guhona. Sauli yarahonye. Arahona ku buryo kandi nta kundi kuntu atari guhona. Sauli yaguma yirukanga mu bapfumu. Bano Imana abantu mujya mu bapfumu mubihagare kuno munsi nyene. Urashe guhona nka Sauli pe. Ega Sauli yari umuntu umucanganyiko. Sauli umwanya umwe yabari karatanga ibimazi, Sauli umuzu yabari mu vy'Imana, Sauli undi mwanya yabari mu by'abapfumu. Sauli niko yarameze. Mugiye Sauli yapfa yarahonye gushika Dawidi abaza ati ntagasigarira ko mu nzu ya Sauli ndamugirire neza bwa Yonatani. Baramubwiye ati hari akagabo kakarema kamugaye ibirenge kavutse kamugaye ati bagatereye hanze y'igisagara tikizwa Mifubosheti. Mukabice nkundira ineza ntibora. Urazi Dawidi gituma hamuje mu ico cyimviro kubera ubucuti bagiraniye na Yonatani. Kenshi Yonatani yaraza akabwira Dawidi ati papa yagabiye ko kwica ati rijoro raba nturane ngaho genda urara handi hantu hari abahava batera. Yonatani yabigira gusa niyaraza tumunsi umwe hari umuntu azogirirwa neza kubwira ndiko ndagira mugabe imbuto ntibora. Icyo ngomba kukumvisha wowe uri ngaha ikiza cyose wagiriye umuntu kirakurindiriye imbere yawe. Haleluya. Nta kintu na kimwe wakoze wizeye atanda bivye. Ndashaka duhindure n'amatermo apana gupfa gutanga vyita imbuto. Icyo wayi umuntu uvuga ati ndakubivyeko atanda guhaye imbuto ati nditeze kwa ikintu nzokwimbura. Wewe nuri pamu nipfa gutanga. Amen. Wewe nuri umuntu afasha imbabare gusa. Wewe uri umuntu ukora ama principe y'ubwami.
icyo nkoze nditeze ko kizovyara ivyamu umunsi umwe tugahurira imbere. Sinzi icyo abarundi biyumvira igihe bavuga ngo ukora ivyiza bikagusanga imbere. Sinzi icyo biyumvira, mugabo birashoboka ko uyu mugani utari kure cyane y'iri jambo. Bandanye usome. Mubohore namwe muzobohogwa. Mubohore namwe muzobohogwa. Mutange namwe muzobohogwa. Reka turabanza urindire. Reka turabe. Hari umuntu wamaze kugira ineza arayisanga imbere. Ifoko tugenda n'amatemo yaje. Wow. Imviriza mubigwiririkanye hama nawe utarabitangura ubikore. Birafunctiona. Urashobora gutanga ikintu gucya wizereye ikintu mugaca muhurira imbere. Juste kubera ikintu ubivye. Hama mutange namwe muzohabwa. Umviriza ntuzi. Baratubwiye ngo nimuhinyure, ikindi bavuze gute? Nimuhinyure, nimutsindishe. Nimutsindishe. Namwe mubohore. Mubohore, umviriza icyakane. Mutange. Mutange namwe muzogira iki? Muzohabwa. Muzohabwa. Niba kubwiye ngo uzohabwa n'uwo wahaye. Ibyo niryo kosa abantu benshi bakunze kugira. Arahereza ikintu umuntu akaje kuma mwiteze ko ngo none ngo ntiwaruzi ko ngo naguhaye ngo je nakugiriye neza ngo ntiwanyibutse. Imbuto ntihagurutse wonyene wagiriye neza. Imbuto ihagurutse uwundi. Bibiliya yavuze ngo mutange namwe muzohabwa. Imana ishimwe ari wonyene aguhaye, Imana ishimwe. Mugabo natoba ari uwo imbuto nibora. Bibiliya ivuga gusa ngo mutange namwe muzohabwa. None abo bantu bazoguha bazobwirwa nande kuguha? Bazobwirwa n'ijwi ry'imbuto. Uhaye arashoye gupfa. Uhaye arashobora kutanabivuga. Urabizi hari abantu bari proud badakunda kuvuga ko batungishijwe n'umuntu. Badakunda kuvuga ko bagaburiwe n'umuntu. Yakuze agaburirwa n'umuntu atagira icyajya. Mugabo iyo ntaye ntazopfa yivuze. Kubera iki? Arafise akantu ko kwiyemera indani. Hari umuntu yagiye amaguru masa. Hama arahura n'umuntu mu ibirato. Iyo mugiye ntaye ntazopfa yivuze. Kwira guma yumva umenga noba nisuzuguje. Kumva ko abantu naciye ahwana. Ntacyo bitwaye ko buri hano hano mugabo ubuhoke. Biraryoshe kuzamuka uvuye hasi. Biraryoshe Imana kuguhezagira uvuye hasi. Ntacyo bitwaye twese turafise ubuzima twaciyemo. Mbwa biraryoshe gushinga intati nari imeze uku hama meruko. Erega birivuga ngo Imana yacu ni Imana ikuru umuntu mu mukungugu ikamwicarikana n'abakomeye. None iyo ntaye si ntaye yayo. Ntacyo bitwaye gushinga intaye nk'iyo. Ariko rero icyo ngomba gutahura nuko uzo gukura muri uwo mukungugu si maka uwo mu muryango wawe undi wakurayo. Hari n'abantu rero batanabivuga. Hari n'abantu uzogira neza batazopfa batemonye kuri mwiza. Bazoguma bavuga tujya muntu nawe yoshikana bariko barakuvuga ati kame mujya muntu ngafise umutima mwiza. Nanazovuga ati ego vure mujya muntu afise umutima mwiza nanje rangire neza. Ntazopfa nabivuze. Azoguma avuga ati okay ngira ngo nashe gushingira intaye. Mugabo natovuga nivyo rero ngomba kukubwira. Natovuga imbuto yo kwizera ifisijwi kandi ya konvenka ivugana n'ibwina y'imitima y'abantu irabaganiriza umuntu yojya enda bakarorero. Umunsi umwe Morodekayi ahura n'abagabo bangahe bariko bariga ingene bo kwica umwami nkuko ababo bariko bariga ati tuje kwica bonde. Hama Morodekayi nakaronda batanze ko nimwave mvuga ngo murabica. Mugabo Morodekayi acaravyumva. Avyumvise acara arirukanga ku mwami aramubura ati hari abantu bariko bariga ko bazokwica. Umwami abikorera akasanga nivyo abo bantu arabitanga arabica. Mugabo ivyo bintu bica birandikwa bica birabikwa. Dizane imyaka myinshi birabikwa. Mugabo icyo nashaka kubabwira imbuto ntibora. Imbuto ntibora. Umunsi umwami arabura itiro. Umunsi umwe aravuga ati nzana ibitabo nsome. Ivyi bidondi byo ku ngoma yanjye. Asanga hari umuntu yigeze kumuburira agomba gufa. Arabaza ati uyu muntu hari ikiza yakore kubw'ibi bintu yankoreye. Bateka byaranditswe gusa birabikwa. Ijwi ry'imbuto. Ibyo nivyokwe sinzi igihe byo mara. Reka ndababwire je nkunda kubibabwira kandi ndazi nivyo. Namwebwe muvyizere kandi namwebwe muvyizere mu ruhande rwanyu. Cyewe abana banje ntibazubaho nabi. Niki chiwa ndiko ndabira ndakwigisha. Oya niyo neza wamugirira abantu. Ega abantu Imana rimwe nimwe giye twimvira gusa kuziganiriza abana mu bintu gusa.
ifu no kuziganiza abana mu byiza. Heritage musigiye y'ibintu yohomba, nga heritage y'ineza wakoze nizohomba. Izo muvyuka umunsi umwe nabo muhamagara bavuga ati nta gasigarira ko mu nzu ya Etienne, nta gasigarira. Acamubwira ati hari agakobwa kitwa Naomi kari mu Bushinwa, ati mumundonderere kubera ineza ya se. Haleluya. Ineza y'imbuto iratangaje. Nawo bararenza imbibe z'igihugu, nawo baraduze ruguru izogusangayo. Sinza aho bawashyize ubuzima burashe gushikana ahantu, mugabo waremvestishije mu mbuto, kandi imbuto wizeye. Ndakubwije ukuri, imbuto ishoboye kutishura uwo munota nyene uyitangiye, mugabo abarimyi basanga ikintu kimwe, kwihangana. Baratera bakaguma bizeye ati narabivye tu, ndabizi iyi saison ntizohera ntimbuye, ndabizi nzokwimbura hejuru kuko narateye imbuto. Mwosonzana n'umurimyi muga mudasanga ivyizikiro. Umurimyi yashize imbuto mu murima, mwokwicara mukavuga ati inzara yatwishe. Wewe warabizi ati hasigaye kwezi kumwe shonje, nawe ugumuvuga gusa ngo inzara yatwishe. Irakwishe, izobandanya ikwishe no mu gihe cimbura izokwica kuko ntiwigeze ubiba. Vuga ati ndumubivyi. Utegetswe gutsinda kameremere kawe ukiga kubiba. Azi gituma mvuze gutsinda kameremere, gutanga biragoye, kubiba biragoye, bisaba gupfa. Mugabo shaka kumvisha ko ikintu utanze ntigipfuye, ntigiheze. Haleluya. Muri situation amen, muri situation igoye, wewe uzohagarara kuki? Uzokwibutsa Imana iki muri iyo situation? Ari ama situation ducamwo bigasa ko duhagarara ku mbuto n'ibimazi twatanze. Vuga ati Mana, raba ibi bintu. Ati pasi ibyo biri muri Bibiliya cyane. Umunsi umwe mwese ni muzi Tabita. Tabita yazaragenda atora impuzu z'abapfakazi, azishona yitahira. Undi akamubwira ati naje urumva birangoye, ati ngo ndagushonere, akamushonera. Igihe kiragenda, urumva abapfakazi ntibo mwishuye. Bari baremvye. Abantu batarafise n'ivyo gusona. Mu munsi umwe arapfa. Ndakunda imbuto, nawe uba wapfuye. Ijwi ryayo ntiripfa. Apfuye baravuga ati no, uyu muntu nk'uyu ntiyova. Baca barahamagara Petero, atumviriza, ntitugusavye, uyu muntu ategezwa kubaho. Ibyo byabaye nibi. Ntitugusavye, uwo muntu abwirizwa kubaho. Ati none bwira Imana imuzure. Petero yari afise ikintu ahagarara ko kuri Tabita, aravuga ati Mana, kubw'ibi bintu yakoreye aba bapfakazi, uyu mugore ntagende. Kubw'ibi bintu yakoreye abapfakazi. Bani Mana, mwibuke igitangaza ca mbere kigoye ni ugukura impwemu yamaze gushika mu maboko y'Imana ikagaruka mu muntu. Mugabo kubw'imazi n'imbuto Tabita yatanze, Imana yavuze ati umviriza aya mareklamaso y'aba bantu. Umva, we n'igituma abarozi bakurekama bakakuronka, n'igituma abarozi baturekama rimwe n'imwe bakaturonka. Erega ntibafise wewe nugira yandi majwi ariko arakuvugira. Erega borungika amareklamaso nawe bagasanga ari indi jwi riko reklama ati umuntu ifo kwagirwa neza, uyu muntu ifo kwagirwa neza, kandi birivuga ngo ikibi kizogwama gipfukama ku muryango w'iciza. Igihe mu buzima bw'umuntu hariho amajwi meza ariko aravuga, biragoye ko amajwi y'abarozi yotwara uwo muntu. Haleluya. Vuga ati ndi umubivyi. Haleluya. Okay. Alors, imbuto yo kwizera rero ikoreshwa ahantu habiri tuyikoresha, ngira mvuge.
ahantu hambere ni mu gihe ibintu bimeze nabi. Igihe ibintu bimeze nabi, igihe wiyutuvye muri situation ibintu bimeze nabi, ugasenga bikanga gucamo, ukizera bikanga gucamo, ukagira ibintu byose ukarondera ugusengera bikanga gucamo. Ikintu cya mbere cyo kugira, iyumvire ikintu wobiba ku byo situation. Iyi si imbuto ya buri dimanche umuntu agumaza nabiba nk'inshikano. Oya, iyi ni imbuto ibibwa d'une façon stratégique. Uhagaze ahantu ufise ibintu bitameze neza, hamuvuga ati ifo ko nugurura umuryango. Kimwe mu bufunguruzo bwugurura ahantu ni imbuto yo kwizera, ni imbuto utanze kugira ihindura ivyo bintu. Muri ko muranyumva neza? Abantu ko baranyumva bambwire amen. Musi umwe Eliya Imana imubwira ati ndafise agenda, warugaburirwa n'igikona kandi nticyapfuye, ni jewe gusa mpagarise icyo gikogwa. Igari ariko kumagaburirwa n'ikije gikona n'imyaka yose gahera. Mugabo Izerifati hari umupfakazi ari karapfa, asigaranya gafu na nutuvuta dukenye tw'umunsi umwe bajya kugira bace bapfa. Aro Imana yagomba gukiza uwo mupfakazi, ikihindura agenda, ibwira Eliya atumviriza iki gikona nagihaye itegeko yugaburira, mbwa nagihaye irindi tegeko kitazosubira. Ati none ngira iki? Ati duga uraza guhura n'umupfakazi azobeka adisenya udukwi uca umubwira. Eliya cyaraduga ashitse bano Imana ni Imana yagomba guhindura amateka y'uwo mupfakazi. Mugabo urari ngene Imana ikora ibintu, ivuga ati nimba udatahura principe yo kubiba utwusigaranye sinzona gukiza icago kiri imbere yawe. Eliya ashitse akamubwira ati umviriza, impa utwonyene usigaranye ucumbire hamange hama muce mupfa. Ega nivyo yaravuse none ko bari basigaye utwo bajya n'umwana wiwe, tavuga ati banza utume nkababwiye ati mpange hama okay, acara bahereza, bamuhereje ariye, acara avuga ngo uko niko ragize twari dukenye basigaranye. Iyi mbuto iyi ni imbuto igihe ibintu vyase, igihe ibintu vuga ati eba nagize ibintu byose bishoboka mugabo vyase, nyumviriza ntutire conclusion ntibishoboka. Ngiyi yindi faso yo gukora, tori ivyo usigaranye bibibe, vyita imbuto yo kwizera bibibe, bizovyaramwe ibindi. Wa mutama nababwira tugitangura, uyu mutama yarageze aravuga ati none ibi byo kurima ndabihebe cyangira iki ko vyanse. Imana imubwira ati ivyo usigaranye nyene ni imbuto bibi byo nyene. Iyo enseignement iragoye kwakira, mugabo n'umuti. Ntubonira ibi bintu ndiko ndakubwira, wotangura kuvyaplika twatundi nyene uvuga ati Mana none ubundi hoho ko ari utunayisigaranye ngire gute. Izera Imana, vyita imbuto yo kwizera bibibe, uzotangazwa n'ibintu uzobona imbere yaho. Bon, ubu ni ubwo bwa mbere bwo gukora ibi. Rero ushoboye kubikora muri mariage, warasengeye umufasha urabura, urasengera uwundi urabura, urasenga urabura, tora imbuto yita umugore biba. Ngene banda warasengeye akazi urabura, urasubiragira ibindi urabura, tora imbuto yita akazi biba. Vuga ati imbuto ni imbuto yanjye kwizera, ndayisa akazi ndayibivye. Haleluya. Waradodoye ahantu rimwe kabiri gatatu, iyo mbuto yita urufunguruzo ushyire muri envelope uvuga ati iyi ni imbuto yanjye kwizera ndayibivye, ndayisa urufunguruzo rw'umuryango ndayibivye. Uzotangazwa n'ingene Imana izonyiganze ibintu ifatiye kuri iyo mbuto yawe. Amen. Umugabo umwe yazari arubaka ingoro z'abayuda, yumvise bakeneye amabati akaca bahereza amabati, yumvise bakeneye ivyo amatafari akabahereza amatafari, yumvise bakeneye isima akabahereza isima. Umunsi umwe Yesu agomba kumurengana ntamugirire neza, abantu bose barashwa baduka bati uyu muntu akwiye kugirirwa neza. Ati mbere n'ingoro yiwacu niwe yitwubakiye,
ati umuntu akwiye kugirirwa neza. Yesu aravuga ati ingoro niyo yubakiye, isi nabwo imusengera niyo yubatse. Ati banzo uze ndamuhereko. Kubera ko imbuto imeze uko. Alors muri situation kanaka wasengeye wagize ibintu byose ukabona biranse, shirako niki tanga imbuto yo kwizera. Iziro si imbuto zama zitangwa buri dimanche, ni imbuto zitangwa n'abantu bariko barahindura ibintu kanaka. Amen. Ikindi cya kabiri, ahandi hano tuyitanga iyi mbuto igihe ibintu bimeze neza, hamwe n'igihe bimeze nabi, ahandi n'igihe ibintu bimeze neza mugabo ugomba kubimera neza cyane. Bari Imana, mbega waruzi ko ahuri atari wagenewe kuba? Urazi ko urugeze uriko atari Imana gushaka ko gusa, hari izindi ngazi mwisi nke mubwizwa kutugako. Mugabo imwe mu nzira zihuta ziduza abantu, zihamagrada abantu mwisi mwemu, ni imbuto zo kwizera. Imbuto zo kwizera nizo zihamagrada abantu mwisi mwemu. Hari ikintu ntatahura, naho numva nk'umukozi w'Imana arahagurutse aratoye imbuto kanaka, aragiye kundi mukozi w'Imana afise ubuntu kanaka, arayimuhaye ati sengera. Fati none kubera iki kumenga ngiye kuyigura, kumenga ngiye kugura ubwo buntu? Si kesho kubugura, ni kesho yuko imbuto irimo capacity yo guhamagarada abantu mwisi nkemo. Iyo mbuto yo kwizera iraha abantu ingezo, amadimension mwisi nkemo. Iyo umuntu atoriyera imbuto yo kwizera, hama akavuga ati muri aka kazi byari bimeze neza, mpembwa neza, kandi tubanye neza nabo dukorana cyangwa n'abakoresha, hama akavuga ati mugabo ndashaka promotion. Iyo ntambo gukeneye mwisi nkemo, urashobora gutora imbuto ukayita ati ni imbuto yo kwizera kubw'ijya promotion, nkayita promotion, ini imbuto ya promotion, hama ngaca ntora iyo mbuto nkayibiba kubwa promotion. Amen. Cyane naho urugo rwanje rumeze neza, mugabo kandi ndagomba kurumera neza gose, ndashobora gutora imbuto nkabibira urwo rugo rwanje. Cyane naho shaka kuvuga ati vraiment ndiko ndaraba benefice zimeze neza, mugabo ndashaka izisumba ngaho. Urashobora gutora imbuto yo kwizera ukabiba kubw'iyo roveni yawe yejo. Rero izi mbuto zo kwizera zibibwa bivanye rimwe situation ugomba guhindura, cyane naho urugezo rushasha ugomba gutambukirako. Amen. Mbere yuko ndangiza, muba abantu barota kandi barota binini. Muba abantu barota kandi barota ibintu binini ya cyane. Ko Bibiliya ivuga ngo umugororosi ameze nk'umuco wa gatondotondo, utera ugwira gushika keye gose. Alors Imana plus wagura iyerekwa, plus ubona binini, plus iramvura ikiganza kinini cyane kuri wewe. Mu abantu barota kandi barota binini. Kandi ndiko ndavuga kurota, ni murindire ngo muryame kugira murote. Wicara ahantu urote, uraba ubuzima bwawe, uraba ivyo Imana igomba gukoresha, uraba ivyo ushaka gukora mu bwami. Praise God. Mu myaka 5 iri imbere ndashobora kuba ndiko ndakoresha ibikorane nka bijya bya Kristo Ndikumana yakoresheje. Okay. Nukwizera kwanje ndazi ko atavyakire, mbwa nukwizera kwanje. Mugabo ndakubaze, ufise utwo dufaranga ufise wowe nawo finance. Bona ubwo butumwa bwiza wo finance. Ngomba kuguchallenginga, mubwa Imana y'ibintu byinshi byo gukora. Ntiwemere utwo dufaranga dukenya. Bumbwa natwo sengera urundi rugezo rwikira. Cya kwindi ntambuko. Izera ibindi binini ya cyane. Ako nakaroro kamwe ntanze. Mugabo Imana ishoboye kutwagura ibintu binini ya cyane. Mugabo eske ubuntu uri capable yo gufinance ivyo bintu? Kuko ubutunzi Imana iduha, ibiduha kubw'ubwami bw'Imana no kubw'imiryango yacu. Muga ibaze, eske wumva ufise ivyo wokoresha mu muryango wawe nibyo finance ubwami? Nibaza ko tukiri hasi gose. Alors icara hano urote. Kandi urote ibintu vya bindi utazotelefona papa wawe, utazotelefona abagenzi. He munavuga ati ndavye indoto yanje no telefona naka yomfasha. Mugabo rota indoto zazindi kugira uzishise uzotelefona mu ijuru honyene. Nimwanyumvise.
abantu banyumvise bambwire amen. Rota indoto zazindi kugira uzishitse uzokeneye inshuti Yesu wenyene. Hamuvuga ati nkeneye kwingomero zo mwijuru, amastoke yo mwijuru yonyene ariyo yuguruka kugira nshitse ibintu. Sino amastoke yo mu gihugu nacyo umfasha. Bani Imana biriva ngo muri ivyo data arashimagizwa. Twamye kandi tukama cyane. Rero ndashaka umuntu wese ari hano urote binini, uduge buhoro buhoro mugabo urote binini, ugende pole pole ujana n'Imana buhoro buhoro mugabo ubona hanini ya cyane uri kuraja. Ntacyo bitwaye kurota binini cyane hama ukemera ukajana n'Imana buhoro buhoro. Mukobera Imana amashi ndarangije inyigisho yanje uyu munsi. Mwe muyero urakoze.